Shimwe. Amen. Jewe nanje mpagaze ngaho imbere kugira nshime Imana kuvyiza yankoreye. Nari nagwaye ngira ibivyimba mw'iribere. Hama haba umubanyi arantumira ati urazoza hano mw'ishengero rya Repentance barasengera abantu bagwaye bagatabaruka. Nawe sinibaza ko woba inyuma yabo batabaruka, Imana iracagukunda. Niho rero nacanza baransengera, naje muri zirya ndirimbo, muri zirya inyigisho za Repentance zatanguye vendredi. Turabonana n'umukozi w'Imana aransengera, ndiyandikisha muri barya babonana n'umurongozi mardi. Nawe turabonana aransengera, arambwira ati ivyo bintu singwara yiyadukije uko, ibitero vy'abadayimoni vyaciye mu mubu kujya kw'iryo bere, habona kuzamo ivyo bivyimba. Urumva ivyakurikira ntivyaba vyiza cane, ari amakanseri n'izindi ngwara. Ariko arambwira ati Imana iratabaye, urakize. Ariko ntitwokomera Imana amashimwe abantu b'Imana. Bari kurica ibere cyangwa ugapfa. Hama arambwira tuzoja uraza tugusengere. Ndaza mu nyigisho baransengera. Rero ico nshima Imana gushika ino saha nukuri nakize. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukomere Yesu amashi kandi cyane tumuterere haleluya. Yesu ariko arakora. Ego Ko turategura kugira anniversaire ya Eglise. Imana yarangiriye neza irandindira umuryango. Satani yari yateguye ko hano abandi bashima mu muryango wanje hakabikiriyo, ariko yarandinze. Ndibuka turi muri veye y'uyu mwaka, Imana yaravuze yuko irinze imiryango yacu ibiriyo. Iryo jambo ndaryakira, kandi Imana yari yambwiye ko umuryango wanje ninasenga izozira gutabara ku bwanje. Yari Imana yarangiriye neza. Mukuru wanje yarahekanye ku mugabo ku moto, n'umugabo ahetse n'umwana, bari ku moto, bari mwibarabara, baca bagongwa n'ikamyo. Ikamyo imaze kubagonga baramijukira nk'ahariya, bose baravunika mu maguru. Umugabo avunika mu itako, umugore nawe mwivi. Ariko ikintu ca mbere nshimira Imana nuko uwo mwana bari bahetse, umwana ariko arakwiza imyaka 2, nta n'ikintu na kimwe yigeze aba, nta n'agakwabu, nta nuko yamenye n'ivyabaye. Rero ico ndagishimira Imana. Bimaze kubivyo naratelefone mwungere ndamubwira ati je mu muryango harabaye ikibazo, ati mumfashe gusenga. Arambwira ati humura ntaco baba, turagufasha gusenga. Imana yumve yuko ndamushimiye nawe. Rero ndashima Imana ko kugeza kuri uyu munsi bagize accident bari mu Yinga, baca ba transfer Karusi. Bamaze kubimbwira baravuga ati nta wundi muntu dufise ari bubagwaze, kuko abandi bakuru banje bose barubatse bafise abana, ntiboshobora kuja kubagwaza. Naca ndaduga ndagenda Karusi, ndagenda. Ariko maze kugenda najanye ijambo rivuga ngo abandi bavuga yuko umuntu agwaye bagiye kumugwaza. Ndavuga ati je singiye kumugwaza, ubwo ndagiye kubakiza. Haleluya. Ako twokomera amashi Imana kubwo kwizera k'uyu mukoro. Yes, tutigeza kuba umuti. Rero maze kugenda baramara, haraheze indwi 2 ariyo bari. Umugabo baramushira mu icuma, umugore nabo bamushira ku isima. Ariko ndashima Imana data wa twese wo mwijuru ko uyu munsi babacuye, bari muhira bameze neza, nubwo bataratangura gutambuka neza. Ndizera ko Imana izobikora. Abumvise gushima kwanje Imana ibahumurize. Amashi kuri Yesu yabagiriye neza kabimana. Yesu nashimwe kandi ndashima Imana yo mwijuru. Narayisezeranye ati niyankorera ibintu bitatu yuko nzoyishimira. Rero yarabikoze. Abumvise gushima kwanje Imana ibahumurize. Dukomere Yesu amashi yamugiriye neza akamwishura ku bintu bitatu yari yasabye. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ariko mwoza mwitabira bimeze gute? Nanje nagomba gushimira Imana yankoreye ikintu ariko ndayisaba. Nkiriko ndakisaba atana amasaha birarahera, njambona telefone impamagaye. Ico kintu Imana biragikoze ubwo nyene ikibiriraho. Ikibiriraho no kuri. Ndashimiye Imana no kukindi kintu yankoreye ariko ndayisaba.
kandi na shoni yagikoze ubwo nyene. Imana yumve gushima kwanje. amashi kuri Yesu yamugiriye neza. Nawe uyu munsi Yesu agukorera ikibirira usabe neza. Yesu nashimwe. Amen. Akaze ngashima Imana. Mu kwezi guheze tariki 10 twararyamye turi ku kazi. Hama basuma baraza bari ibintu byose byo mu nzu. Hama jewe mu patron wanje arampamagara arambwiye ati wa hano. Ndavyuka ndaza shitse arambaza ati ibi n'ibiri he. Ndavuga ati sinzi yo biri je naryamye biri ngaha. Arambwiye ati ntabwo ugenda ngwere ko ufise urufunguruzo wewe. Hama baca batutanga batwivye ni watanze mape. Ndavuga ati kosa ntaryo nkora uzubaza ahantu hose ndubana rabaye. Marambwiye ati urabizana ndazirazi ubiri. Ndavuga ati ntavyo nzi. Hama hanje ahantu ndiherera ndabwira Imana nayo ngira nzira ubusa nje gufungwa nzira ubusa. Ariko yacagenda kwizone kwa mu Kinindo arazana umupeje araza arambaza ati ma telefone yawe ndamuha carayigumya. Carambaza ati none mwe muri bamwe dakoresha ubwenge ibi iyo ongera yuko vyo vyagiye gute. Ndavuga ntavyo nzi je ngene vyagiye. Mu nyuma zaho cyabajana ku izone ndafunga imisi 6 baca bankura abantu muri besere ndayo rimwe kwa turi benshi ndavyuka mu gitondo ndabwira Imana ungira nje kubigwa mu mpimba nzira ubusa ntaco nzira. Imana yarahabaye nk'Imana mu munsi mu gitondo je ngo barampamagaye barambwira ati tora n'ivyayo vyose uzi. Je dossier yanje ro kunkorera PV nkava muri besere nce ngenda kuri parake bakuza dossier yanje bakaca bayubika bakantwara ku Musaga nkazobara ngushimya imyaka 2. Mu patron arambwiye ati Claude namba ku vyabaye hari cubizi ko nambura uko arabiye gusenga Imana izonyishuriza. Ndambwira ati ndabizi ko yabibonye nyiko nabibonye. Hama arambwira ati nabonye urukiri muto mbona banda kuzingamika ubuzima ugiye mu mpimba taha wigira n'amahoro wewe Imana izonyishuriza. Komereye amashi yamugiriye neza. Bumvise gushima kwanje bani muhumugisha. Amen. Imana barinda akadenderezo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanje magaze ngashima Imana ku bintu Imana yankoreye. Nagwaye ukuguru ndahugwara n'ubu ndacyakugwaye ariko ivyo Satani yashatse sivyo vyabaye. Haleluya. Amen. Bangiriye operation mu kwa gatatu bangirira operation kuri Semuseka. Uwo munsi ngiye ko bangirira operation shitsi ndani muri operatoire umuganga azana umutara wuntera amaze kuntera sinzi ko yawunteye nabi numva ubwenge bwanje bwose buragiye bwose burahetse. Haleluya. Sinzi ngene akenge kaje mbwira umuganga ntimugaje ngira mfe arambwira ngo ugira upfe ntego je ngira mfe ntinumva umutima wose wagiye kandi numva n'ubwenge buriko buragenda numva bariko bavugana n'umuganga kwa damu yako umeniokoa. Yesu nashimwe. Amen. Mukomera amashazi kuririmba neza. Kumbe wari warinyegeje. Ndakumvise. Ama Yesu nashimwe kandi. Amen. Hama igitumye mpagarara ngaha aye imbere y'urusengero n'imbere y'ishengero ry'Imana nari maze iminsi ndavyumvira dimashe yaheze nagomba gushima mugabo tuca tuba mu gihe cyo kwitanga muri iyo igihe twaza ngaha gusenga pastor yatubwiye ati tuzane impuzu n'inkoni kugira tuze dukubita abarozi. Hama tumaze gusenga pastor yaravuze ati ndumva Imana imbwiye ati mu masaha 3 hariho abantu baza kumva telefoni batelefonye y'umugisha. Hama muri ayo masaha muri uwo mwanya ndavuga ati Imana nanje muri abo bantu nze kubamo. Muri ayo masaha 3 nyene nagiye haheze amasaha 3 nagiye numva telefoni interefona kandi si umuntu yaramenyereye ku telefona. Zanumva arambwiye ati uze kuza ndaguhifana. Hama ngiye nasanze ari ibintu vyiza kandi arambwira ati sivyo gusa nzokongera. Yesu nashimye. Ariko mana we dukomereye amashini uko ariko iyi Imana iguhayira nakongerera abandugu. Nakongera. Hama rero nari mpagurutse gushima kugira ngo mpamye yuko pastor atari we yivugisha ahubwo akoreshwa n'Imana. Kandi hariho n'ibindi byinshi Imana yankoreye no shima ariko gusunganya nuko ari muto nzoshima ikindi gihe.
imana ishimwe cyane. hama ikindi kintu nagomba gushima, ejo naraje ngaha gusenga, nari ngwaye cyane umutwe, mene ku mutwe cyane, ndavuga ati jewe sishobora gutaha ntagize umuntu asengera mu bakozi b'Imana. Ca ndabwira Egide ati nusengere kuko numva ntameze neza. Egide aransengera, aca arambwira ati tugende ufate umuti w'umutwe. Ca ndagenda ndawuguze, ubwo nyene burya vyaciye bihera. Yesu nashimwe. Amashi kuri Yesu yamugiriye neza. mama abumvise gusenga kwanje, Imana ibahezagiye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jewe mpagurutse ngaha shaka gushimira Imana ukuntu yangiriye neza. Imana yarandokoye ngeze habi, Imana yarankijije, Imana yaranyeretse mu buryo butandukanye. Je naragwaye ndagenda mu bitaro, mfise ingwara ya asima. Ngiye mu bitaro namaze indwi yose, abaganga barananirwa, baravura barasubira barananirwa. Je ndavuga nti Mana nukuri aho ngeze niho ugeze kwikorera, kuko abaganga barahagaritse kumvura, baravuga ati ingwara ufise siyo mu minwe y'abaganga. Jewe ndaja ngaho baravura baraheza, muganga umasenga Mana untabare sintaye ntitunganije, kuko murazi iyo umuntu agwaye aguma yihebura. Jewe Imana ndayisezerana ndabibwira nti Mana nukuri unyongera iminsi yo kubaho kugira nitunganye. Imana yarabinkoreye, iransubiza mu muryango, iransubiza mu bana banje. Nukuri mpagurutsa shima inshuro igihumbi n'ibihumbi kuba nkiri muzima, kuba nshobora kugenda. Nukuri naho ntakize mvuga nti Imana irakiza. Imana n'umuganga wa mbere. Imana yarankoreye igitangaza. Nukuri Imana yarankoreye igitangaza. Ndaza ngahanye ndabwira ko z'Imana batandukanye baransengera benshi. Nukuri barabizi ngaha benshi baransengeye kenshi, n'umurongozi yaransengeye kenshi. Nukuri ndabasabiye ku Mana, Imana ibongera amavuta, ibasiga amavuta, kuko ntaco noronka no bahezagiza jewe. Hama nukuri nta byinshi novuga sinobarambira, magurutse ngaha nshimira Imana n'ukuntu yanzigamiye abana. Umurongozi umwana wanje umwe yaramweretswe ko yuko abarozi bari bagomba bamutange apfe canke yiruke mw'ibarabara. Uwo mwana yarakunda kunkwirikira ngaha nje gusenga, akaza akicara ngaha agasubira akagenda. None ubu nukuri ndashima ageze ku rwego rukomeye, asenga cane. Nukuri ndashima nukuri. Mwongera amashimani ibiri. Amashi kuri Yesu yamugiriye neza. Nta byinshi novuga ngo ndabarambire, nobasaba yuko mwoguma mutwongereza amasengesho mu N'uyu muryango munsi wacu. tugira twongereza yandi. Nukuri abumvise intare yanje Imana ibashimire. Amen. Amashi kuri Yesu. Ujya muntu ariko aragira telefone nayireke. Ikira tuderanja. Ujya muntu ariko aragira telefone na ikira tuderanja. Haleluya. Haleluya. Nami mpagaze ngaha nje gushinga intaha igice Imana yankoreye mu gitondo ca kare. Je nari ku kazi, mvuye nari ku kazi, ndi ku kazi. Kuko muri iyi ngiheze namye ndagonanwa, kuko ari abazungu dukorera, kuko twavuganye yuko batwongera umusahara. Je ndasa kubaraba ndababona, usanga umwe ari hanze abandi baragiye. Abo dusigaranye nabo bavuga icongereza, nanje nta n'iconze. Makaye Imana ikamfasha tukavugana. Yesu nashimye. Amen. Ubwo no hagera mu gitondo ca kare mu masaha 3 abene bari bagiye gusenga n'abantu b'Imana.
nukuri yankoreye surprise uko ndi ndibura ntari nzi yuko norose muri iyi myaka ngezemo ariko mpagaze ngashima Imana. Haleluya. navuze ati Yesu nashimwe. Amen. Uyu mukobwa Imana iramukunda, yamuhaye ubwenge bwari bwaracurana irabucurura, none guma imuha n'ayandi makado. Kubwo nta kantu wahaye Imana, wayihaye umutima wawe. Mwegerana mwebwe muje umwanya wagiye bimeze gute? nashimwe nanjye mpagaze ngahashimira Imana ikintu Imana yankoreye. Nk'amasengesho aheze pasiteri yaravuze ati hariho abantu Imana igiye kuduza kandi hariho abantu Imana igiye guha akazi. Yesu nashimwe. aho nahora nkora baguma bambwira bari bantatira izina ngo pasiteri. Iminsi yose ntashobora bakavuga ngo wowe pasiteri ngo wadusengeye ngo mugabo ngo uragisengera ngo Imana ikugurize akazi ngo aka kazi saka aba pasiteri. Hanyuma rero ndavuga ati Imana nsengera byumva kazima namwe mu bigomba ko yonguriza ikampa kandi. Kuwa gatatu mvuye gusenga ngaha niho bavuze ati rero twebwe abapasiteri basenga iminsi yose ntabo dukeneye. Hanyuma ubwo nyine bayivuze nitaba telefone, nitabye telefone bambwira ati ngo tukurangira akazi. Ngiye turavugana ndagenda gutangura, ngiye gutangura nshitseyo turiko turavugana ntibigeze bambwira amakondisiyo yaho, ariko maze gushikayo kuwa gatanu ngiye gutangura hajya nshitseyo senkere nari nshitseyo batangura kumbwira ivyaho ingene bimeze. Kare turiko turavugana ntavyo yigeze ambwira ariko acara abimbwiye ndavuga ati none Imana sindi busubira inyuma nguma nsengera ku mutima ndavuga ati nivyo nari ngiye gukora je nasanze vyaheze. Barambwiye ati werindira tukore ibyo buradufasha uzocuza gutangura ejo. Rero nguma ngaho nyene hajya saa 2 zigeze numva telefone naguma mbwira Imana ati Imana jewe akazi saki wanje akanta nako nokora ejo sinzogaruka. Hajya nyene ndiko ndabivuga uko nyene hari haje umuntu yari yagomvye kundangira akazi. Nyamuntu yari yagumya ndondera kuva jedi kandi telefone ye yuguruye mugabo yari yandondeye arambura. Mugabo uwo mwanya nyene ndiko ndabivuga telefone ishiracamwe turumvikana acambwira ati wewe rero ingo nkurangira akazi. Ndaza nje nari mwijabe ndavayo n'amaguru nza ndiruka nta mabisi yarahari ndashika nshitse vy'ukuri acaranjana ahantu. Ubu ndashimiye Imana higejeje ikora vy'ukuri Imana yamwijuru yumve ko ndayishimiye. Imana yahabwa icubahiro. Ya costume ntuzenye yangu ndayihaye wewe. Kwa gatatu nzoyikuzanira. Mungu akubariki. Kwanza uzoze kwitora kwa kabiri. Mwanya wo kwaki. Hayikwi. Haleluya. Haleluya. Magurutse ngashimira Imana. Iyi minsi heze naragwaye amaguru. Niyo ndwe heze kugira ngo shike mu nzu nagena ndifadikiza ibihome by'inzu. Ayo maguru narayakuranye ngwaya amaguru. Muramwumva? Muriko muraganira utuntu gutya. Nkiri umwana mutoya. Tegereza microphone. Nkiri umwana mutoya je nakuze ngwaya amaguru. Ariko ubwiwanje sinigera nibaza yuko nwa narayavukanye. Muga mwiyi minsi heze byaraduze cyane ndagwara ku buryo naho nabasohotse kuri protaye ngiye ahantu nagenda ndicara kirashika iyo ndoye. Ariko kubera ngaha hari kurere ntashobora kuhashika cyamura n'umugenzi wanje arambwira ati hari umugenzi wanje asenga uraza kugenda agusengera ati ndazi biraza kugenda neza. Ndagenda ngiye sinamusanzeho cyasanga aho hantu bariko barasenga. Kubera nagiye ntatwaye igitenge barambwira ati subira inyuma hano ntitwakira. Ndabanza ndicara gatoya kuko mu gusubira inyuma byangora cyane. Natevye cyane ndasubira inyuma nja kuzana igitenge n'igitambara. Ndahashitse campurirana na nyamuntu yaje baramunyereka. Ndamubwira ikibazo fisi maze kubimubwira carambwira ati wowe nuze turagusengera biraza kugenda neza. Shitse aho hantu n'ukuri barasengeye n'ukuri natashe meze neza. Mugabo
nyarutsa umwanya umenga caragenda neza rero nico nari mpagurutse shimira Imana Imana yarangije dukomereze amashi yamugiriye neza akaba yaramukishije nawe shi Sigari smart nimwitiranye ibintu yaje hano atameze uko reka mwumve Yesu nashimwe cyane amen Yesu ashimwe cyane ndabakumbuye cyane murakomeye hanyuma nanje nagomba gushimira Imana yampaye ikibondo nukuri ndayikengurukiye cyane nkengurukira n'abakozi b'Imana banyitayeho nukuri ntibyari byoroshe kabisa ndashimiye mwungere cyane naramuronde ngiye kwibaruka ndamubura ariko ndamurungikira audio ndavuga ati haza kuyisomera hose ndazi araza kunsengera ndashimiye n'aba muri serire ba Simplice bose abasenzi bo ngaha kuri eglise nukuri mwaranyitayeho cyane sinongene ndabashimira rero Imana ibongera amavuta ibahezagire cyane zibanerezo yo turayakiriye no kuri Imana hanyuma rero ndayikenguruka iyo Mana yanje yo mwijuru isubire inyongera imbaraga n'inkomezi zo gusubira ku murimo wayo shishikare kuyikorera hama wumvise gushima kwanje Imana ibaha umugisha amen amashi menshi kuri Yesu mugerageze kunyarutsa kubera murabona ko kandi murabona ko masanda agerageje kunyarutsa namwe munyarutse kora ku mwanya ari muto kandi n'abashima ari benshi tugerageze kwihuta Yesu naje indira wirabiri akagiye kuyagwa akomana we umutsi ntazo no musi ko zikaze Imana ishimwe nanjye nshaka gushimira Imana njyewe navutse nkanywa amazi gushika ngana ukunguku sinari nywa oya subiramo njyewe ariko repentance waje hageze no kuri Imana nabayeho ntazi kunywa amazi kugeza gati abaganga byarabananiye n'ibiti barashiraho baratanga itegeko ugiye kuzaguma njyewe ntabwo nshoboye ndajugunyira ariko ngira ibyo bintu biranga ndasenga wapi ni ukuvuga ngo nagira nkubwire ngo ushaka kubohoka abantu mumenye iby'iwanyu ni ukuvuga ngo nabanje kubwira aho papa wanjye bafite menya inkomoko kuriya kuntu mama wanjye umubyeyi wanjye wo kubyara nabikomeza ndavuga ati ariko sinzi papa wawe na mama wawe byagenze bite bagiye byagenze mama arambwira ngo njyewe ntabwo twabanye cyane kubera ko nabo niga ariko hari ikintu umwana wanjye biramutse buriya mama wanjye ntabwo yanywa amazi ngo yarinze apfa atareka amazi yo irafashe ijyanyeho nuko rero ikiza umuntu nyine njya gusengera ahangaha muri Rwanda nyine imbabaranga yo muri amahugurwa ahangira ngo ntabwo washobora gukora amahugurwa menshi utanywa amazi kandi ugerageza kuba umwana ari ibikoresho ngerageza kubiga gahoro gahoro ngiye kuzakora ariko nitwokomera Imana ariko iyo karande iyo nkomoko iwanyu uyu munsi cike mu izina rya Yesu ikintu cyose gikomoka iwanyu kikurire kure widegenje uyu munsi ni ukuvuga saa tatu igera ndangije litiro 3 saa tatu nshimiye Imana kusigaye mama ishanyuma nshonje njyewe hari ukuntu byagendaga nkakama amaraso icyo gihe rero ngaho ntabwo hari bwavuke twasengera mu ijari umwungeri aravuga ngo mwana ukamya amaraso yo kukamya amaraso twaye ngo gukamya amaraso
Amashi ku mwami wacu Yesu. Njyewe ntaryamwe nariye ni muri kigo zatunda n'Imana yo mu ijuru yampaye amaraso nta muganga yampaye ngo kogereza amaraso. Nshimiye Imana yo mu ijuru yabikoze. Amashi kuri Yesu. Uyu mukobwa naza aza gushima muzore mumutahura kandi mumumvi. Afise ibintu bikomeye. Bikomeye agenda avuga gatoya. Imana yamukora ibintu bikomeye cyane kandi n'ubicari ku gikorwa bize bibatangaza kuba mubona kenshi aza gushima abakorewe byinshi bashima byinshi si ibintu byinshi Imana yakoze mu buzima Amen. Igice cya kabiri yakoze mumba byari byumvikana ko uyomenye yagiye yuko umwaka azomara kandi akamenya ntabwo yabyumva wewe igice cya kabiri ukubwira ngo uzomenya ibintu nyine by'ibisiga-bwenge mu mutwe ariko jewe iyo ndiko mvuga ikintu bariko navuga ikintu numva mumekewe n'Imana. Haleluya. None yaramenye none nagize exact yarayikoze ariko nitwokomera Imana amashi akoze yaramenye abatonze umwaka wose harimwe abayobewe ariko kubera ijambo ryavuzwe hejuru yiwe Imana irariherekeza muze mufata ijambo Imana ivuze ku buzima bwanyu irarikurikira irivuga ngo iri nyuma y'ijambo ryayo inyuma y'ijambo ry'abasavyi n'abasavyikazi bayo wiriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso yaramenye cyamurenze webibwiye mama wiwe aranka kuvyumva bandanye nukuri ntashe mu vendredi mpejeje mama yarandavye avuga ati esa niwehejeje exeta nukuri ndavuga mama ndende mpejeje exeta yandati nukuri dushima Imana kuko uko umwaka uheze narize igice umwaka wose ngeze mu mastage cyandagwara maze kugwara abigisha bari banze bamudatesta we ntushaka kunanirwa kuko yatubazi kugerageza kewe ingo basi ukore exeta amanota y'igice cya gatatu tuzorangiye tubigira nukuri byaranse ko ndanahagarara ngenda gukora exeta hageze ni mu mwaka mu mastage ndasubira ndagwara natonze gatatu gusa mu kwezi kose gusa n'ukuri sinzi sinumva no bihera n'ubusi ndabyemera kandi nabaye nkoze exeta kwa birasi ni wowe nyene ni wowe wayikoze dukomera amashi Yesu yamugiriye neza aragahezagirwa ikindi nshimiye Imana pasiteri yaravuze abantu bafise ikibazo c'indwara bafise imiti banwa turejoro cyandaza nukuri iyo miti harageze igenda inandavuga ati mama je no miti yandambiye kwama ndayinwa misi yose ntuye n'umube binini je nukuri ndayihagaritse pasiteri yaje kubivuga iyo miti haheze nk'ukwezi kose narayihebye naza kwino harya numvise crise ije ndavuga ati kanwe simbe ndagora umubyeyi nukuri uwo munsi amaze kunsengera mardi je samedi naragwaye ndavuga ati dimanche none sinza gusenga
ndavuga bino bintu ni biki biransiga ndavuga ati none ni exit igomba kugira sindayikore biransiga gusa nyene gushika uyu munsi ndumva meze neza natashe dimanche numva meze neza na kandi naje ngwaye kuri Imana yumva gushima kwanje yarakoze tuyikomera amashyo Mana yamugiriye neza yamukuye ku miti ya buri munsi kaba yamuhaye kumenya iragaheza gigo nawe bijya bidashoboka uyu munsi Yesu arabitunganya abitunganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikintu cya mbere nshaka kubanza gushimira Imana no kuba nahonye muri runo rusengero bwa dukomereza amashyi yamugiriye neza. No bwa mbere se muri no sengero umushyitsi no bwa mbere nahaje ariko ntabwo byari muri gahunda byashyitse nyene ndahashika ariko ndahabonye ibyiza kandi ndabishima kuva nkishika ngana gumye numva umengo noririmba mugabo numva nyene nca mbona umengo nubwo noja gushima sinoririmba kubera nava ntwara umwanya w'abandi kubera programa yaha ntayumva sanzwe nzi nyene ariko ikintu ca mbere banje gushimira Imana kwanza nuko kuva nabaho ku myaka yose mfise ari ubwa mbere mpagaze imbere y'ishengero mvuga ngo ngirashima Imana. Amashikuri Yesu amugiriye neza ariko repentance uri mwiza umara ubwoba ni uvuga ko kuva nkiza ngaha nagumye numva nyene umengo noja gushima numva umengo noja gushima ko nta na gahunda yo kuza ngana nifise ariko kimwe maze gushika ngaha mbona pasteur aguma afata microphone ahereza mama bafise abana naye numva ntangwe kurambirwa no guhaga ndiyumvira mbese igire canke ngene gute ariko Imana yanshoboje nyene ndihangana ndagara kubera nsanzwe nzi nyene ko suku ihangana guke uyu munsi wabwo kwihangana kuzuye ego muri make ikintu cya mbere nyamukuru nshatse gushima uno munsi no gusa nkihumeka ukagihumeka ari muzima cyo kintu cya mbere dukomere Imana amashyi kuri cyo kirakomeye naco ni uvuga ko sinovuga byinshi no abasana barandiriye ibintu byose vyipasa hawumenye ivyeje ni nkuko nuno munsi bwirashika ngaha ntari ndanabizi naje kuraba umuntu twazananye ari hariya atana gahunda afise nari nzi ko ngira nje kukazi mugo telefone kubera yazimye n'urufunguzo nsanga nari ndataye ndavuga ati kuja kubomora reka ndavyihoze ndaja kubomora mwijoro tarambwiye ati uko nyene meze ko ntaraye no muhira ntatashe no muhira tere tubandanye nyene kuri eglise Imana ntirabi impuzu mwambabarire rero wambaye neza ego hanyuma uriya mungu yicaye hariya mbabarire ko ndagutunze urutoki yashinze nawe ndaryoherwa kuba yavuze ngo Imana yamukijije kuba umunywanyi wa Buraseri nanje iryo sengesho ndabatuye mwese muze mumfashe bimve ko nanje sawa banda ntabwo ndaheza ni uvuga ko muri ivyo bintu yavuze nanje birandika uno munsi uza kugenda bikumvuyeko byaba byiza kurusha cyane nimba ntabangamwe mumfasha tukaririmba kubera bindi kubera umwanya ugiye reka tuzoguha akanya ubutaha dimanche zose twakanya sawa ntangora turaza kugusengera mukoze musengere nyene nzogaruke ugira ngo oyo uzogaruka byarangiye burya wabaye wahana n'Imana yakuzanye hama mumbabarire vraiment nimba nabatwaye umwanya byari ivyo nshaka kuvuga nuko shima Imana gusa kuba ndi muzima kandi nkaba nongeye guhagarara bwa mbere imbere y'ishengero ngavuga ngo gira shima Imana kuri byose ni byinshi novuga ariko byose yandemye irabizi rero muri bijya byose byaba byiza ndabishimiye ahiri ndabizi yuko sinsenga cyane mugomba bari ariko ndafise ukwizera ko hari amasengesho menshi dukora adashobora gushika ku Mana direct ariko nkamwira nkizera neza ko yandemye nta kintu na kimwe cyo inanira kugira isengesho yanje ishikeje oya ntacyo uyu mwanya nyene ngiye kugusengera pfuka maha
ngiye kugusengera nature ijambo kandi iryo jambo ngiye kwatura Imana yarikora. Mana mu izina rya Yesu ahagaze ku gicaniro cya repentance arapfukamye mu izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu mwanya icyifuzo ciwe ugishire mu ngiro, inyota y'ikintu cyose afise kitagira umumaro ihagarare. Ndasenga kugeza ku munsi wa Mungu azogaruke afise inaha ikomeye, afise ibyo wakoze ku buzima bwiwe, umukorera igitangaza muri bya bitangaza ugenda uri kurakora, umukorera igitangaza, umugirire neza, umunezereze mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi aba umukozi wawe zidasanzwe zitahe muri we, umugirire neza muri byose. Asenga mu ntege nke, asenge mu mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Imana Yes, ngaha ku munsi wa kane ari nko mu ma 18 nayo nicaye ngaha nyene, hama telefone ciribroka, byose birahagarara, nta kintu na kimwe nayikoresha. Ndavuga ati Mana, telefone naguze ejo vraiment uremeye icipfa ubu nyene nta nico ndayikoresha. Yesu nahabwa icubahiro. Burya ndavuga ati none ajya mahera nayiguze wabonye ko ntari nayakoreye canke. Ndavuga ati Mana, kuri Imana ya repentance nyimbuzi ko ajya mahera nayakoreye, telefone yanje ikore. Yesu nahabwa icubahiro. Narabonye ikiganza c'Imana vraiment, naciye mvuga ati Mana, jewe iyi telefone ndaza amafaranga nayiguze narayakoreye kandi ndabizi cyane. Rero ubu rero iyi telefone ndayiguhaye, nzoyitora yakoze, ntasubira gutora vraiment, ndayiguhaye. Burya telefone kubera hari mu ijoro naciye fata ndayishira ngaho, ndavuga ati ngiyo ndayiguhaye, je nzosubira kuyitora ngaho yakoze. Yesu nahabwa icubahiro. Burya bimaze kugenda uko naciye fukama ngaha ndisengera, hamamba ndicare ngaho. Burya bukiye mu gatondo numva ijwi rimbwira ati genda utore ya telefone. Yesu nahabwa icubahiro. Burya telefone ngiye kuyitora ngize gutya nce sanga telefone bayikoze, nasanze bayikoze uko mumpere amashi Imana ya repentance. Nukomera Imana amashi, Imana y'igicaniro cya repentance muyiha amashi akwiriye, amashi menshi cyane kuri Yesu. Yego, sinarinzi vraiment ko ngaha Imana yatuzanye hano hari abafundi b'ijuru, abafundi bibanga, kandi Imana yumve ko ndayishimiye no kuri nibihererwa icubahiro. Amashi ku mwami wacu. Wowe ubizi ikintu cyapfuye zanushire. Haleluya! Amen. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nongeye gushimira Imana ya repentance ngaha. Hari Imana idasanzwe cyane, hari Imana y'amavuta cyane. Ndashimira abakozi baho, nongera nkashimira n'umwungere waho. Imana imuhezagiye. Amen. Ikintu muri uno mwanya ngira shime, je ndashima kubona naramutse ndi muzima n'umuryango wanje. Ico ni cyambere. Icya kabiri naco ndashimira Imana ku munsi wa kabiri yakoze igikomeye. Je umufasha wanje yatasha agwaye, yatasha afise umuvuduko wo kunyaruka kwinjira mu nzu, ntiyanavuze. Haheze umwanya ngiye kureba ko nariko ndamesa, sanga ahantu aryamye ariko arajugumira. Acambwira ngo ntore ishuka ndamufuke ku maguru no mu mutwe. Acambwira ngo ntore n'iyindi ndamufuka amashuka abiri. Ce ndagenda ndabandanya mesa. Haheze nk'iminota nka 15 ngiye kurabasanga ariko ararurumba yakumuriro mwinshi udasanzwe. Ce ndamuhamagara kugira ndamubaze ko no muguri rya Ferrari kugira ndabe ko hari amahinduka. Ntiyavuga. Umuriro uguma ari mwinshi. Bene data, ikintu no basaba nituzoze turikengera, burya twese ngaha turabakozi b'Imana. Ikintu cyaciye kihaba n'igiki naciye mfukama. Ndavuga ati Mana, ukabuzi ko wantoranije nk'umukozi wawe,
ukaba uzi ko wemeye ko fukama nkamusengera. Imana ya repentance ni imana idasanzwe, ni imana y'amavuta, ni imana y'urukundo. Ndajya ku mavi ndamusengera hanyuma haheze umwanya ndajya kubandanya ibikorwa byanje ndabirangiza. Acararyama arumva yahemana nabi cyane. Haheze umwanya nsuye kujya kurabasanga kwa kuntu yahema byarangiye. Mugabo mwijoro mu masaha mwijoro uko buriya ndamubwira ati bakugurira amata ngoya ndagufungurire ngoya araruko. Nko mu masaha 8 z'ijoro acatangura kuboroga ngo ariko arasha mu nda. Nongera ndafukama ndasenga buraca. Ikintu cyaciye kihaba n'igiki. Yabyutse inkokora zacikaguritse, intege, amaguru no gutambuka ntivyakunda katambuka. Yaravura. Ikintu mu kugira ve hasi warahagurutse ugafata amaboko, umwe agafata hari undi agafata hari. Ikintu cyaciye kihaba n'igiki. Naciye telefona mukuru wanje. Sanga telefone yiwe ifise umwana wiwe. Nawone n'umukozi w'Imana w'amavuta umwe adasanzwe. Ndamuhara Delisia ndaguhaye umutwaro nimufashe gusenga. Papa shase byanse musengere ubwire na mama senge. Ikintu cyahabaye n'igiki. Icyambere ngiye gushima ndashimiye mukuru wanje. Baramfashije gusenga cyane. Mumumpera amashi yaramfashije cyane kumusengera be n'umwana wiwe. Mwarakoze cyane. Hanyuma ikindi naca nja kumugurira imiti, banyandika imiti ya 16. Ndagura ibinini ubwoko 5 byo kugira ngo utonekara mu mutima birangire, kugira giri intutse intege, nabijya byo kuguma shusha akagira imbeho byose birarangira.